Starboy jana suzuguye kenshi nasavye kenshi shigikigwe Starboy ushaka uburi mwiza gute ndakubwira ikintu kimwe Starboy hajya nubwo utagase baravuze Imana izibabarira abagabo umwanya umwe twagiye ako kantu menga niko Imana izibabarira abagabo uzi impamvu abana bafise indoto ngaha bakeneye gushikako ni bangahe ni benshi cyane ni benshi urashaka kubona umuntu ego nta muntu yama yishoboje mugabo bibaze nk'umuntu aje kugusaba Starboy akubwiye ati je ndafise akantu nkeneye gukora kandi aka kantu ndabona ko kazonshikana kakamfasha no nkashika nkakoresha na 20 canke se nkani nkabona ati nzokunguka ico gihumbi kundwe ugaca ugenda ukamubwira agaca akubwira turazi rero uzonsanga hana nzoyaguha muzosange hehe kuri piscine cyane mu kabari par exemple Starboy uzagasuzuguro kavyo muna akaca kubwira tuzonsanga turazi ndakubwira n'abagira guha amafaranga acha kubwira ati rero azi ndakwereke je amafaranga ndayaguha mugabo rero nanje rifo kubanza ubanzume erega hajya ninje hari kintu abantu twihenda kugira po nziza canke kugira umubiri mwiza biravana n'ivyo ufungura Starboy ntabwo uzogira po nziza canke umere neza unyinzoga gusumba ibintu ufungura byiza inzoga zirica rimwe ibintu by'inzoga aya maju bakora cyane ari nani sinzi ngene babivuga atari naturel biri mu bintu bibi umuntu adakwiye kuzaritaho cyane kunywa cyangwa gukoresha itabi je juge pas mais Yes, hello abakunzi ba Star TV amazina njye ni Starboy the Sheep all the way from Burundi, East Africa ndetse no kwisi yose. I like to support everybody in our country. If you love me, I love you too. If you don't, I don't care. Avant gagner la guerre extérieure, vous devez gagner celle de l'intérieur. I'm Starboy the Sheep, mwebwe Star TV. Turi kumwe numwe mu bigeme atuma bari abantu bagira amapo asa neza, atuma bari abantu bagwaye duherehere mu maso tumera fresh, tukavaho tukagenda burundu, atuma ba abantu biyambije babwira ati isiga no mavuta araza gutuma ugarukana gwa ruhu gwawe. Turi kumwe na Ange n'umurundi kazi twamubonye muri Miss Kibitoki, tumubona muri Miss Burundi, uno musi tuko turamubona muri Motivation, tuko turamubona muri Ange Beauty. Ivyo ni byinshi cyane tumuzi ko reka tuvuge ko ari karite cyangwa tuzite caractère. Uko biri kose nibaza ko izo kuri jewe no zita karite kubera ko ni bimwe mu bintu vyiza cyane biza gufasha abana bari abasista biwacu batonya bacu bakuru bacu ndetse n'abahungu basaza bacu nka twebwe abigeme aho turi hose. Bakozi ba Star TV karibu cyane rero mugambwa Star TV ku ncuro ntazi kwingana kubera ko tumaze korana ibiganiro byinshi bitandukanye. Karibu sana mugambwa Star TV. Daramkije umeze neza ni mpore cyane ndagukumbesha ndakumbuye Starboy kandi wewe turaheba na sio fresh kandi umusaje wambaye kandi gashati shakare ujora bisikora ivyo vyuwaje kandi urazi ko kintu nkunda ari shati ndakushobora kuba nkunda ishati fuma inzimba mwarambaye ishati wapasi kwakoze ikiganiro wambaye ikanzu oya mugaho areka akantu kagaswa hejuru mugaho ubunye ndakunda ishati kijya giherega usanga umuntu abari muri twinshi ugasanga mugaho vraiment ndakunda ishati kabisa uti vraiment ndakunda ishati. Turi kumwe na Ange ça va akumeze neza mu ndashima Imana niguma ibikwa turashima Imana n'abantu bake badukunda n'abandi batwanka ni motivation ntago ari benshi bagukunda narari umuntu akundwa na bose ubundi percentage nyinshi zaba gukunda n'abakwa bazana bazobivuga muri commentaire jewe nta kabi mfitane n'abantu abakwa usanga ari bo benshi kuko je nifitiye amahoro yose ikintu nifuza no kwibandana muhamagara Imana icandemeye kwisinda gikore nirangirize nigiye na beef yetereme kurangiza nayo kumenga igiye mu bindi bintu apana kunyarwanda muramba bari guheza mpera heza igikorwa Imana yashizemo mwisi niki yarazi ngo bivuze neza ujya guheza nabyo sha ikirundi kiragoye nta kundi muramba barira yes inyuma y'umunsi umwe
uvuye mu gihugu cya Tanzania ukunda kuja mu gihugu cya Tanzania cyane cyane utwawe na business washitse amahoro urugendo rwagenze neza ego rwagenze neza uburo ntibuhera Shasta Boy urazi kugenda twe je nigira n'imodoka ko je nta mafaranga yo kumanza ufata indege none ndashira muri business canke habico ndayamara indege nzuzo ndayifata ngiye muri vacances kabisa ego ugiye za Dubai ariko ngiye muri Afrika jango ngenda kubona amafaranga ndiko fata indege nta nayo nigirira menshi mugabo ntaje muri zo ariko kusa nayo bo nta utuntunze ndadufite tukubesheje tumufungura yego ntacyo bitwaye nyene twa buri munsi Imana iragira neza ugasanga riravuyemwo ukarara rikuye mu ciyo anje uno musi turazi ko business yawe utagiye mu gihugu cya Tanzania nishobora kubaho naca cyane ko amaproduit menshi twabonye ari yakura ajya twanabonye ifoto washize za muringa hasi ziruja kuzaha hehe Moringa ndafise umuntu two dukorana mu kibikira nubagufasha kuzaha numubikira imabayi wacu ndabaramukije abanyamabayi n'abanyenshi bitoke mabayi arava yitwana twiza sha wabibonye kwanzi ifo gutwara ni mu cibitoke tuduge ni mabayi pa kuma dushika kuri dogodogo gusa ni mabayi dushika ama tugende kwa nze kwa na mujandi harani bita munyeshenzo urahaye naragiye nawe nyene naratembereye yes urafise umuntu ubikira mu niwa afasha nk'ibyo bintu byo biri naturel niwa cyane acabifashamo kubera wasanzwe na aloe ko ndakoresha aloe ndakoresha moringa nabonye ari aloe vera aloe ivyo bintu rero mubikira arabirima mu kigo c'ababikira ca Benedicta muramba barira si Benedicta kama ni Benedicta imabayi niwe afasha izo moringa kamfasha tukazironka asanzwe ari mana aloe na turmeric urumva natomboye Imana muhezagire mama mukuru akripi muhezagira hari hose muhezagire bravo je nibaza yuko ibintu byose ufise abantu mukorana neza byose biragenda neza yego Shasta Boy tuze tubana n'abantu neza on sait jamais nibo abantu kugira abantu nibo bwo butunzi bwa mbere no kugira Imana ku mahereni no mwizosi no ku kuboko kubadita twereka amaboko neza amabage montre akakaboro yambaye ku kuboko mwizosi n'amahereni n'amarori n'ishati reka kumvira ucituma ncana njesi n'ibintu byo urabegwa sha n'ubuntu hajya no kubegwa n'ubuntu Imana ibukugiriye inshuti yacu ni ukuri kw'Imana gasoga ukumva abantu bakubwira ati nukuri aberewe ucugana muhira ugera ushitse ahantu ugira Imana ati Imana merci vraiment ikundo cacangiye kuno munsi ikintu cyose n'ubuntu ubundi mutama yakuronse gute ubundi ndibuka anje muri misi cibitoki anje naramuganiriza mugabo yari umuntu vraiment ntuzanira uburofa yari serieuse c'est trop serieuse narakubona uri kwingana ibintu wagiye kumbwira akari kijya kiganiro mega kiracari ari kiganiro na postinze ngo yango nkura ndabwo ati we Star Boy wewe ya kintu wari bwakunda ama social media oya sukuyakunda nuko none nubundi nagendayo ngiriki ariko sabani wari umeze kiriya gese ukomeze no munsi ya c'est vrai umuntu agenda arakura kijya gihe ni umuntu nivyo navuze umuntu agenda aritora bukebuke ugenda uritora mu kintu uno munsi bashaka kuvuga ati anje kubera kuri mu bintu byinshi tukumenye mukije umenya mu bintu bine kuko ubunye naritoye naramenya ati anje ivyo bintu bine vyose reka je manze narakubonye muri Miss Cibitoki Miss Burundi ndakubona muri Angie Beauty Miss Cibitoki yaraheze Miss Burundi yaraheze kuri jewe ariko ntibisigura ko ibikorwa vyahetse tubikureho ivyo rero bon être Miss quoi Miss ni Miss toujours pour toujours kuko jewe kuri jewe nta izina c'est mais les projets que vous avez présentés utegereza kwibandanya none wagiye kuvuga ivyo dashobora kuzobandanya Imana idufashe duhinguvu tupambane tubandanye kuko aba Miss ugasanga za projet na kimwe bakoze n'umutima jewe abonye barabana n'ivyabo je ndabana n'ivy'iwanje kuko jewe ndazi impamvu nagiye kandi ndazi impamvu nakomeje kugendayo kuko hari impamvu kintu cyose burya hajyanye ikintu cyose umuntu afite impamvu sibyo jere kuri jewe ni kuvuga ngo ntegerezwa nzokwama nkora kandi naho le titre c'est pas ce qui compte sont des actions ukiri kukora iki umuhamagara Imana yakuremeye uri kuragikora kabisa nico gikonta kandi ukubaha abaronse ayo matitre kuko bujyanye ukuru bwose butangwa n'Imana nama nabivuze ukuru bwose butangwa n'Imana ariko mu byo wagiye urajamwo
ari ivyuha ubushobozi bunini bavuga ati bino bintu vyaratumye imiryango yiwanje yuguruka Chaje yo ntajya mu bintu bimwe bimwe nijo mpampanura abajene benshi reka kuguma wicaye ngaho nye ugira iki tari ntambuge ndaho abandi bari les opportunités ntizigusanga muhira uryamye les opportunités urazigenda ukaziraba ukazironka uragenda ukazirondera uhura nazo uri kugenda pana ntuzozisanga uryamye muhira Jen iyo ntaza kuja mu tuntu twinshi ega Starboy ntibyatanguye ngo hajya kijya gihe gusa wabitanguye kuva kera ndiho ndibuka ubundi wari wabuze ikibuga ndibuka ntango kugenda ngima bayi mu Cibitoke ndibuka memke narabitanguye naho nyene kuko ndibuka ko natanguye ngira ibintu byo gutambika irundi nikisha gutambika irundi cangira club ya mbere yabaye mabaye yo gutambika irundi kuma mariage kuma fete atandukanye baze bampinyuze iyo club yatangujwe na jewe nabandi twari turi kuko umuntu ntiyamayishobora twatanguye twese bamwe baragiye Larissa yaragiye Ani Gladys waracari hari bande sinzopfa ndavyibagiye c'était yari bihe byiza kandi hari même avant cyane nkanja mu nkora centre jeune y'Imabayi kuonye ngo inguvu zanje zabazingana abanyene uri gerageza rero ni ibintu byatanguye jewe kera ni ibintu byatanguye kera cyane ntabwo ari vyubu ariko numva no kubaza kino kibazo ubundi wo muheruka gukora dote nibaza ko asigaye eta civile yarabaye ubujinani nko bimenye abaye dote bundi yakuye ko na eta civile tabaye yakubonye gute mta ni imana ihuza abantu warungutse ya je kuri je novuga ko nta honze numugisha imana yampaye icyo wifuza nico waronse numugisha imana yampaye haleluya kandi wewe urabisi nawantu Geraje imana yaramaye mugisha buryo guhuza n'umuntu nibavuga ati guhura n'umuntu mbeka kare mukavuga gute ngo nta kintu kiryoshe nko kubaho mu buzima ufise uwo wikunda nawe akagukunda by'urukundo biragoye go kuko ni ibintu bigoye ariko hariho kumvikana kabamwe imana kabamo gutahurana mukamenyana si ibintu bibi cyane kuri je n'umugisha kuko n'umuntu ashigikira cyane n'umuntu ashigikira cyane haba mu tuntu twose mba ndimo aranshigikira vraiment entreta numva hata muntu yoreka kubibona kubera ko no mushi iyo umuntu akondanye n'umuntu hari umubuza ati usubiye kuja kuri social media usubiye gukora bino bintu murundi aranshigikira ambwira gusa ambwira ati wewe uburiyize waramaze kwitora rero uriyize nturi umwana kuko we nimba ari ikintu ubona nawe ari kibi kikwica urakibona wonyine ubwawe cyangwa kikwicira ntabwo uri umwana ni wa muntu atazombuza gukora ikintu so ni umuntu rero ndakunkorija arabona ataka kantu si keza kandi ikintu nkosoye vraiment kenshi caba kiri sérieux kuko n'umuntu ari très sérieux ari très sérieux ari sage atekanye ubundi uramuha ku mavuta nawe urega bitangurira muhira bitangurira mu rugo bitangurira kubera ko ababanyi babifungura tutarabifungura reka ategerezwa naho ku bien sûr none gasha iki wawe ucitaho neza umuntu wanje ari kubeka iyo bena nabi oya ubundi cyangwa ukoresha yahe neza na neza amavuta muri Angie Beauty kubera ko je nkoresha Angie body and face cream nkakoresha scrub kabiri mu nzu kubera yuko scrub irakenewe dukoresha muri salon nawe ari izo ufise ukoresha je nkora scrub yanje ni coffee ikozwe mu kawa scrub nziza cyane ufise ibihere bingana je abanzikera baranze na limit ibihere nayo ifise bya bitebwo ubu nye ndashima imana ndakoresha scrub iravura ibihere rya mibura abapapa muri salon ni kawa ni naturel ni naturel nta bintu je nkoresha biri cyane chimique naka hydroquinone uzucumita non jamais jewe nta hydroquinone nzokugera nshira muri produit wanje nta hydro yo kugira mbazi dringe narimbi Starboy hydro nimbi cyane ndahanuye n'umuntu wese azikaka akoresha amavuta arimo hydroquinone yareke kuko hydroquinone hariho des produits bakoresha gukoresha ukeneye kugira peau très claire kuko ni benshi babishaka umuntu wese afite choix yiwe moi je juge personne rero aheha amantu nzishobora gukoresha yandi nibaze ndabanyegere ndababwire basi vraiment je kukubwira ni kubuntu ntabwo nzo gusaba amahera uri kuri impanuro ni for free ego vraiment
kuko je sinkunda kubona umuntu yononekaye mu maso oya vraiment uraza ndakubwire urekane nayo ma hydroquinone si nziza kandi umuntu burya umubiri ukeneye ibintu byinshi twagaje wibaza yuko webaza kwisiga yuko ari gutora amavuta ukamena mu maso aje umubiri ukeneye hano n'abakora ikambiri bakayisi ni nziza wewe ntuzusuzugura ikambiri ahubwo ikambiri ndakeneye kuzoyihingura yihingure none bigire nyene ushiremo kandi je ndibuka ko nisize ikambiri badukorera ikambiri muhira kandi yari amavuta meza ikambiri ni nziza cyane ikambiri ni nziza mugabo bivanye n'ingene wayihinguye kuko burya kwigugugu arane ikambiri n'amamesa ubigira cyane agasha cyane bijya navyo umwanya umwe si byiza bivanye n'ingene ukora amavuta ariko ikambiri ni nziza ntuzara kwisiga umwana mugabo uzomenye ingene ukora Imana ifashe rega n'uburyo kintu cyose n'uburyo baduterere tubikore Sinabonye ufise umupartner John K hari John K ni umupartenaire ufise ubu unye kandi vraiment turakorana neza nta kabika John K vraiment gukorana rero ni bon ugenda usohora nk'ubunye mfise produit zishika kuri 8 ariko mu minsi iza nzokongera kizishika 3 kandi nzoba mejeje lakini nzohingura vuba amavuta ikintu cyo gukoresha kugabanya inda inda kugizogenda yagabanya inda wowe nona kufisa uri tremens jevre mu muti ndawubemereye vuba nzobibakorera uzowukora nzoyikora apana kwihata kuri sport utayishoboye ngo ugiye kugabanya inda oya na sport yakenewe Starboy na sport yakenewe irakenewe cyane ariko kugira ukore sport ndirindi genda ariko umenya nawe ufungura erega hajya n'iki hari kintu abantu twihenda kugira po nziza canke kugira umubiri mwiza biravana n'ivyo ufungura biravana n'ivyo ufungura Starboy ntabwo uzogira po nziza canke umere neza unywa inzoga gusumba ibintu ufungura byiza inzoga ziri carimwe ibintu by'inzoga aya maju bakora cyane ari nani sinzi ngene babivuga atari naturel biri mu bintu bibi umuntu adakwiye kuzaritaho cyane kunywa cyangwa gukoresha itabi je juge pas mais umenye yuko si vyiza cyane si uri kuharanira kwita uri koresha ufungura cyane nibaza ko ari sawa ntavyo nzi ko ntajyo ngwa buryo umuntu asa neza bivanye n'ivyo afungura of course ufungura nabi vema umuntu arakenera gufungura cyane cyane okay ntabwo twama turonka kenshi ibintu byiza kuko ubu buzima umuntu akenera gusa kubaho ariko n'imiburi gerageza uzurajya ivyamwa ari ivyamwa birabazwe mu Burundi bashe ivyamwa bizimbutse vraiment ivyamwa birazimbutse mu Burundi ivyamwa urajya ivyamwa urabinga n'umubiri wawe usa neza ivyamwa uzurabona nani impano ndiko ndazibaha kwagusa muzonshimira mu nyuma uzurajya ivyamwa unywa amazi akwiye hari abantu batanywa amazi vraiment zuranywa amazi akwiye hamureke gurekana na hydroquinone hari ama produit ushobora gukoresha meza ashobora kugufasha urukoba rwawe kandi ugasa neza vraiment izindi impanuro bazonsanga baje bagire abonnement kuri TikTok yanje no kuri YouTube nzoza ndabitanga kenshi ndabivuga yes imbere yuko tujya kuri music rero gushira agaragara uno munsi umuntu hava avuga ngo uriko ratamba bivanye wavuze kuri itora uri muri Angie Beauty uno munsi uri muri music reka tuvuge ko misi vyarangiye ndibuka ko kubwa mbere utaradandaza amavuta hari utundi tuntu wadandaza makamba mbiri iki menga narigeze kubibona Starboy namye ndandaza nabi nkudu tuntu two kudandaza nadandaje impuzu ibirato donc ikintu cyose cyo kudandaza kuko je vraiment nimba ari impano mfise Imana yampaye kudandaza vraiment buri kintu cyose ni twende ikinyinjiriza amafaranga adico gukora Jenda gikora vraiment mugabo ntibisigura yuko okay muri nimba ari kudandaza ndamenya ati kuko mu ibotike ntushobora gushiraho ikintu kimwe gusa nanje nimba afite amavuta ashobora gushiraho cream gusa nivyo rero nashobora kubashize imvuga ati mu iduka yanje hariyo ikamambiri hari impuzu vyari ivyo hama mu nyuma navyo ntibisigura ko nobireka urashobora byose bigenda bivana ega Starboy ntushushira imitahe mu bintu byose uragenda urabikiruta ikindi yes urarabikiruta ikindi kandi gishobora kukwinjiriza basi kandi simaka byose ubikore wenyene bashobora no guha nabandi bagakora donc ni warangagije abantu benshi muri Angie Beauty nta sinzi nabonye abigeme hajya bajya murakorana cyane abajyanye bari baje kudufasha mugabo kandi hariho nabandi bisanzwe dukorana bahari
korega ibikorwa vyanje sinabikora jenyene no musi uzokwangaje none unipe kazi basi nikupe kazi ni kazi kiwawe dejura gafise Starboy hagarara muri kinyene kandi nabisiko ndakwemera vya muri vyinshi turonka amafaranga no ntibishaka ndongora Asiko ndanagushingiye ndakwereke urabona ukuntu bimeze Starboy ntibisigura ko umuntu abari muri vyinshi bimenze uko washaka kuvuga ati jewe mfise iki kintu kuko ikintu je ntumara nimba niko nkora TikTok ndamenya ati irashaka kunyinjiriza mu kuganya de client nibisho bisigura ko ucuruza gukora TikTok kubera wagize anje ako nakororero iyo ni ntunze ya business ngano ushaka gukora business yawe ikintu kimwe donc uraraba kamenya ati ibintu byose uri gukora biza kugana mu rukwegane biza gushigikira ikintu kimwe kura rero yuko nawe urashaka kubura ingaho ka ufise de camera ndaguhe ide ubunyene shaka kugufasha Starboy nawe ufise camera nga t'as beaucoup de gens bagukurikirana ku ma réseaux sociaux yawe kubiki muri aka kazi kawe kubera iki utokora ikintu ico kintu kiza kunganira ikiri kurakora nawe nk'akarorero kuko utodandaza uri umwana uri umuhungu kandi uri mu bantu vraiment bambara neza kubera iki wowe utofata izo chaînette ufise ako gashaînette ufise ku kuboko ukazura kagira ucuheba akakazi kawe ngo nukubera kudandaza chaînette no suko ntabwo umuntu aba ari muri byinshi ikintu cyose kigenda cunganira ikindi voilà kabisa yes uko biri kose no turi muri motivation indirimo motivation ku bantu tutumviki igiswahili wavuze igiswahili cyane ambari ko ukunda kwita amavoyage muri Tanzania oya hari impamvu igiswahili nagikoresheje igiswahili nagikoresheje vraiment muga ntibisigwa ko ntaririmba n'ikirundi ushaka kumva rero ibyo washatse kuririmba nyine ku bantu tutacyumva motivation byo kuyivuga ko ni byinshi ndakwereka akaroro ka mbere ndaguhaka hafi wowe nyene Starboy no musuri ngaho onye wowe wasuzuguwe kangahe ugenda gusaba abantu ibiganiro bakabikwima nk'akarorero barabitwimye ariko ubu ngubu baradushaka voilà ntiyabaye motivation Starboy naramumotivye aravuga ati uwo mwana voilà ni kangahe wewe nk'akarorero sibyo muri ibi bintu turimwo nyene ntabyo ndavyinjiramo gose ko je ndabana n'ubuzima bw'iwanje ni kangahe wasuzuguwe wewe twasuzuguwe kenshi cyane naho uzogera atanguye aga TV online kazomariki singivyo ubugeze motivation yawe motivation yabaye nibajya abantu bambwiye biriya bampaye motivation numva nyene mvuga ati sha muri konsuzugura rega nanje cindayihindura motivation sawa motivation rero naho yavuye nanje Starboy jana suzuguwe kenshi nasavye kenshi shigikigwe Starboy ushaka uburi mwiza gute ndakubwira ikintu kimwe Starboy hajya nubwo utagase barakuzuza Imana izibabarira abagabo umwanya umwe twagiye ako kantu menga niko Imana izibabarira abagabo uzi impamvu abana bafise indoto ngaha bakeneye gushikako ni bangahe ni benshi cyane ni benshi urashaka kubona umuntu ego nta muntu yama yishoboje mugabo bibaze nk'umuntu haje kugusaba Starboy akubwiye ati je ndafise akantu nkeneye gukora kandi aka kantu ndabona ko kazonshikana kakamfasha no nkashika nkakoresha na 20 canke 50 nkabona ati nzokunguka ico gihumbi kundwe ugaca ugenda ukamubwira agaca akubwira turazi rero uzonsanga hana nzoyaguha uzosange hehe kuri piscine cyane mu kabari par exemple Starboy uzagasuzuguro kabyo muna akaca kubwira tuzonsanga turazi ndakubwira nabagira guha amafaranga acha kubwira ati rero azi ndakwereke je amafaranga ndayaguha mugabo rero nanje rifo kubanza ubanzume donatone iryo jambo ryarandiye kenshi donatone bagira batwononera umwana ryarandiye kenshi rawa ati shamfuma nja gukora mu kabaro mutanda wironderera yakubwiye ati cyo todone umwe babiri batatu batanu ni bangahe mama babitugira kundi uri mwiza kandi ni benshi babigize bo ndabizi hariho benshi bariko babikorerwa nuno munsi afite indota akeneye gukora ariko hakumushigikira ugira umwonone Antre turazi kijya kintu cyo gushaka guha umuntu ngo aguha akazi usanga na kazi wagira wiga ubuzima atakukora aguma guha amahera ndakunda umukoci wanje Imana muhezagire hari akantu yampaye ryari yandungikiye muri video
umukobwa yagiye gusaba akazi sibyo agenda gusaba akazi ahantu ko gukoropa muri restaurant yari très VIP agenda gusaba akazi umuntu nze yamubwira ati je akazi ndakaguha aca mubaze ngo mbe ngura afise ngo email aja mubwira ati je email ntayo mfise aca mubwira ati ngo genda uzogaruke ufise uzi cari cyo email ucuza ndaguha akazi email akarora abiya email nyene email nasanzwe acaragenda umukobwa ntiyagiye acarasohoka hanze umupabo wari hasi aramusuzugwa amufata nabi iki amaze kugenda aca hita kwibarabara ararengana acahura n'umuntu yarafise ibintu bishika nk'imicungwe nk'itanu acara irameneka iyo micungwe acarayitora mu ntoki ariko ariruka ngakugeranga no kurondera email ashire boss amuha akazi iyo micungwe acarayitora ayifise ku mu ntoki ayumva ati negashe imicungwe hacaza umuntu acamubwira ati iyo micungwe kuri idandaza acamgatego ndafise nti ntibiri acamuha amafaranga yarakeneye ubwo nyine afise amafaranga afise n'imicungwe afise na boss amubwira ati nyarukana email ndaguha akazi ati rega basha ngende na email canke mbandanya ni imicungwe ndayivyaza umusaruro ukurubaho kantu acara avuga ati jewe email ntayo ntwaye jewe reka mpambane umukobwa arakora imicungwe aridandaza imicungwe iragwiriye ngiyo haheze iminsi boss ntiyamurondera mu boss ngo agende kumuha akazi yadandaje ya micungwe mu minsi mu mwaka umwe yaratangwa aja gufunisa muri ya hotel acaba mufunisero wa mbere acaba no mu bantu nzeba partenaire ba mbere biyo hotel lo boss agiye kumuramo we ntiwari baje gusaba akazi bisigurike ico gito akenshi turashobora kwibaza yuko amafaranga ushobora ukeneye amafaranga menshi kugira ngo utere imbere Starboy ntihakeneye ikintu kinini kandi kenshi ikintu kizoguteza imbere turagisuzugura ikintu kizotuma utera imbere uragisuzugura kenshi urakiraba ukavuga ati kino kinachongeza wani watanguye televiziyo nk'akaroro uvuga ati iyi TV ati nkaha ndiko nkora iki vraiment ukabana ugiye kuraba ikiganiro cawe babiri mwisha babiri batatu ariko navyumva ariko petit à petit byaraduze bisigurike n'uyo mukobwa rero acavuga ati mbe nari ko ndavuga niho gucagira ya micungwe yarayidanagira gwira nakivuze lo boss aratanga aravuga ati nako navuga ati rero ti kugira gutera imbere ntibizogusaba ikintu kinini cyane akenshi ikintu kizogutuma utera imbere nico kintu nyene kusuzugura ako gato nyene kubona ati akenshi abantu dushaka kuba mu vy'abandi dukeneye kuba nkanaka ba muri ico nyene kusuzugura ako gato nyene kiwaba bari kubamwo kaduza ko nyene kazondibuka ntangora gukora make up nayo isuzugura shaho ariko make up iri mu bintu vyampaye sinzoyivuga nabi vraiment kabisa ni rero bisigura kandi kibugi ikintu chance imwe irashobora gutakara mugabo hari hiyindi nukumenya rero kugira ubwenge cyane bwo kumenya amahigwa hazira kuko ayo amahigwa ujya mukubwiye aza kuyatakaza iyo micungo gacabandanya amahigwa yaba yatakaje gacagenda handi ubunye ntabarika akora muri yantuze agikoropa ubo bari kwaramujya wa voilà nivyo rero ndiko nkubwiye Starboy amahigwa zarimwe mu buzima kandi nazi fo kuzo dusenga Imana iduha ubwenge bwo kumenya igihe amahigwa ziri ne anje kunze abakobwa bakunze kuvuga ati none ngusavye rimwe ngo kabiri none ngo uragikurako ni abahungu nimwe musigaye mu bivuga n'abagabo cyane abakobwa nibo babivuga terega nacakura ko nama jewe ntacyo bimbwiye je nkaho nyine jewe iyo ntuze ntabwo ndayirimo iyo nta ndayirimo kandi ikindi kintu naco no kubwiye Starboy nta muntu ncira urubanza nta muntu ncira urubanza Starboy nta muntu abimara yabikunda none ko akunze kuvuga ngo nta mukobwa abimara yango umuhungu ni wabimara navyo nzi iyo feno yo ntunze ntayo ndiyumvira ariko ndakubwira hajya n'imara ntuzoyifate nabi ntabwo ubuzima hajya benshi bari mu kimara ntabwo babujya buzima babushaka ari umukobwa araho mu Rwanda yitwa Jackie yambwiye guzubone ngo gipeti ngo cyakuze ngo kijifiriti kijibirayi kijinyama ngo je nanje ngo nakuze nabi ngo ndi kubona ifiriti ubungu ukacuza untuka ngo ndimara je ndakubwira ikintu kimwe nta muntu njija
kuba imaraya canke kugira iki ntujije umuntu numwe kubera ari muri ivyo bintu genda umusengere ni life Imana yonyene izobimenya ariko kandi nawe agira intege amenye yuko ubuzima butangwa n'Imana kandi ikintu cyose Imana ihezagira ibikorwa by'amaboko yawe koresha amaboko kandi ikindi naco ni bya bintu hajya n'umuntu ndakubwiye ikintu aba bantu b'abagabo n'ukuri ko Imana aradukorera ibintu ukaje nka ugasuzugura twako tuvuga kuri motivation star boy hajya ibintu byo kuvuga ni byinshi kandi ndazi nabako badukurikirana bafite ibintu byinshi byo kuvuga ariko sha hajya yes ubundi je nibaza ko buri kintu cyose nusuzugurwa fata bujya buntu bujya busuzugure ubufate nka motivation niho rero habiyo ndirimbo yanje ni kangahe je nasuzuguwe arambwira umuntu ndibuka ntangura nabifuza ishaka ryo gukora breve nabimo ko shaka gukora ambwira umuntu shigi ndakwinginze jewe ndagusabye ndibuka kema nasaba 20,000 ndakwinginze mfasha 20,000 je nzoyagusubiza numva ko inyuma y'amezi 2 niho noba nayaronse 20,000 gusa ariko Imana nabonye yuko ibintu byose birashoboka les femmes les filles canke umuhungu wese n'umuntu wese akanyumviriza nta kintu na kimwe kidashoboka kuri nosi byose birashoboka kora hamusenga Imana kandi hari ikintu abantu twirengagiza kenshi turirengagiza gushira Imana mu bintu byacu urabikora mugabo nyuma ya mabe yasenyuka ariko burya Imana naho twigira maniga umwanya umwe tukigira abahimbiri tukigira iki hajya Imana umuntu arayikenera star boy Imana umuntu abayikeneye mu bintu byose kubera ko uno musi igihe turimwo turashaka amafaranga ariko ayo mafaranga tuyaronke n'Imana ihari ivyo rero hajyanye wigira ibiki genda ukora ivyo ukora amanyangu yakora ubesho wibusamane mugabo wibuke yuko Imana motivation irafasha na Fernanda aronse motivation bituma asora umuziki no munsi ati Kazimimana inkunda Kazimimana mukunda bisi iramukunda abandi bose bamwa nkabareka Imana iramukunda aya ndakubwire rero urakunda music ariko Fernanda umuziki bumeze fresh nakunze ijya ndirimbo ko vuga ko cyane ibintu bya cyane ako je nayikunze ariko kandi ikintu novuga ko ni kimwe star boy na histoire ntazonzi kuko inyuma y'ikintu cyose haba hihishemo ikintu umuntu atabazi hama hari wifunda umuntu atazi ingene ryafunduruwe sibyo gusa ikintu je novuga nimba caramutse kiba nikosa kirazira kwihakana umuntu yagufashije Starboy kirazira ikaziririrwa canke kikaziririzwa kwihakana umuntu yagufashije naho ko yagufashije akantu kanganuko ujya muntu uzumwibuka uzumwubahe ikindi naco ntuze wibagire iyo wavuye kandi ntuze wibagire n'abahagukuye twibuke ko tubishika tukandika ati kandi nta muntu adakosha ariko rero nizi success ama success tugira tuze tuyagirana ubwenge dukuze haya yasisira guisuccess iragusaza ikakuboreza iraboreza rimwe rero nico tuma tuba dukeneye babantu sikisira bumwambiro nico gituma tuba dukeneye babantu tuko dutinyuma bya bitugu bigi gitugu kirakura ntigisumbi zose bajya abantu badutanguriye cyangwa abantu badufashije burya twama tubakeneye kubera iki kubera yuko bajya abantu niyo tuzoza ko turaduga bazotubwira ati ahantu rero ni wagenda ukaduga na buraza kunyerera hacukuca hakuruhande nico tumari bikuyakana umuntu yagufashije cyangwa umuntu akagufasha kuduga biya ni bibi cyane kandi igitugu kirakura ntigisumbi zose jewe ndubaha abantu bantanze muri ibi bintu jewe naho nzo kuba nzogira ukuntu nzoncinyiza nibara kwita umusazi kwera TikTok yawe kukuntu bakora social media umuntu azozavuga haya ntagire umuntu azozasusugurira abajundi muntu ndakubwira ntihagire umuntu azosuzugurira abajundi muntu ntihagire umuntu azosuzugura ubugari bw'undi muntu ati busonze kuko ntuzi ingene bwacumbwe wowe nimbona TikTok ari ubusazi reka dusare twebwe nitwe tuzi ivyo turimo mwironkera ubwo bugari bwasaze ego tubuje ntaco bwatugoye wewe tureke twisarire hama mu nyuma tuzohura twese twasaze tuzohura muri ico kibuga turabe rero ikintu novuga je kunyita umusazi boje kuri TikTok nini nta bintu biri kwikorera ivyanje canke kuko hajyanye nabonye umenga niho hantu novugira niho hantu no kumva yuko no
wovugira kugira na nofasha nkumva ari nk'ikintu numva je nagicogira akamaro yundi nkumva no kimubwira nawe pembote nyanza gukomanta nabi pembote nyanza kugira iki kigufashije mafu wanye bagida gufashije undi kiraza kumufasha nivyo rero nkaca ngira ko mbwira ababana kazubona umuntu ari nampuye yanditse urukomantere nonuye aravomisije agizi komantere moto kuri Facebook urazisanga umuntu ntaco mupfuye ariko rero biya bintu je bihora bintangaza nagiye kuvyiga ko ndaraba hariho abashaka kubidugirako kuko arabona tuyumu kuko azi ikintu nabonye Starboy hariho ukuntu iyo gusoma komantere ukabona komantere iri bizarre urashaka kumenya uwo muntu kabisa hari abantu baronkeraho attention hajya bavuga attention hari abantu baronkeraho hambazi bo reka tubandane urumva hari abantu baba bashaka ko babonegwa hajya kandi umwanya umwe birakora ariko ubundi nubwo bokumenya biciye hajya umenyana na zijya ntunze zawe nyene nimo mumenyana nico no hanura abantu nimba ukeneye kuduga neza duga n'indero kabisa duga n'umutima munda nta muko muhiganwa imana izoguha ubuzima ni bwawe uzoronka tutatoboa kuna siku tutapata abanose uzoronka umunose afite igihe ciwe kiretse wihebuye ariko kila muntu afite igihe cye kandi umuntu wese imana yamuremenga kuri ino afite icyo yamuhamagariye gukora kandi nigishobora gusa n'icyanaka kenshi abantu tuzakuba mu mihamagaro y'abandi bantu tugashaka kuririmba nkanaka wowe ko gutaririmba uburyo bw'iwawe hama imana ikazodugizanya ko hari abakeneye yuko guhezagire muri ivyo vyawe voilà rero abantu bazabishinga ibintu by'amakomande ukazona umuntu kugutuka ntacyo bimubwiye we ari muri business yiwe hitubika inzigo tubika amafaranga twiruka n'ubuzima amabife twarahavuye twebwe twarahavuye bamwe muracyaraho so tubifu natwe tumekinge mani niba tumwaya shatwe ngo mwaya ntabifite je nk'abantu nogira ko ndabwira nk'abantu bandika amakomantere bakavuga nabi biki sha bumve yuko nta nico bimbwiye ariko unkosoye vraiment ndakunda gukosora ariko uje wigira umuntu uze ataruza kuntuka nta nico bimbwiye nta nubwo ndakwishura kenshi si uburi uwo mwanda office ndabana shana bankosora n'abashiki telefone yawe ntibiri kwirasona reba shara nk'ubu unye ngahanya hari abazi ico tubamariye nato turazi ico tubamariye ico batumariye ako kantu nako hari abazi ico tubamariye natwe turazi ico batumariye rero wowe nimba ukeneye kugira reba shara turaje muri Angie Beauty bimeze gute kugira dutse n'abasozera ikiganiro Angie Beauty Solution muraha bikaze mwese les femmes les filles abagabo abana nimuze muri Angie Beauty tubashigikire tubafasha hajyanye ibintu byo kwitaho urukoba ni ibintu umuntu wese yarakwiye kugerageza pemporte bivanye n'uburyo bwiwe kandi hajyanye gusa neza cyangwa kugira urukoba bwiza ntibivana nuko wakoresheje des produits cosmétiques zizimvye nibaze bakubeshe hari ibintu biri naturel ukoresha bakeneye nibaze bagira abonnement kuri chaîne yanje ya YouTube ni ya TikTok byose ni Angie Burundi ndatanga ama astuce amwam afasha ikindi Angie Beauty Solution duhari kubwanyu jewe nta muntu nzoza kwaka amafaranga akeneye conseil ingeneye kwitaho urukoba rwiwe cyangwa akeneye conseil y'ikintu yokoresha kikamufasha kandi sinzomubesha je sinzoba nkaho ndazokoresha ibintu de Angie Beauty Solution duhingura amavuta turamaze gushika ku bwoko bushika 8 tafise scrub uyikeneye scrub ifashiki scrub ikoze mu ikawa irafasha kuri bantu by'abantu bafite ibihere byanse kuma byanse gukira nukuri intahe zihari ni nyinshi ndabishimira Imana nabishimira n'abanshigikiye kugira ico kintu tugitore cyarakunze umuti w'ibiherura harubu solution y'amabuto mu maso yanse gukira arahari koresha Angie Coffee Scrub amavuta yo kwisiga meza apana yo kwiyambiza to namukorogo dukora tugwa amavuta meza y'ingwe neza kandi akoze kubinga buhinguye neza bwizewe ivyo twiza pani ivyo tuza gucangacanganya
amavuta meza ufite ibihere mu maso ufite amatasha mu maso yani warisize amavuta akakwanka akakonona nukuri ni karibu jewe ndahari ku bwanyu hatukaba dufite serum ku glowing niho ndabizi ko niho benshi bavyumva ku glowing urukorwa wa visage yawe ikagira ntuze ikamera neza iki serum urayikeneye glowing nambari kwigoro no ku glowing nsinge no bivuga no mu kirundi ako nzorirondera iryo jambo ukeneye ni serum nziza gatenkari class abana bimwe byo gusanga ibintu byarakunyoye ko umugore wanje nzomushorera nukuri mbere kutaramunzana zogushorera vya danje nukuri wewe uriko urateba nakaziga amureta usijari afu ni mwekunda sawe abazimira barazimbwa nukuri nibasha ntabwo je nta muntu ninginga kuza kugura amavuta yiwanje aya mavuta yacu dukora ariko kuneza yiwawe twegere tugufasha nta muntu ndiko ndinginga ngwingo ariko nimba ukeneye gufashwa ukeneye kugira kuronka solution y'ikibazo ufise kijaye n'urukoba karibu turafite n'isabuni ya jet de douche nziza cyane mu minsi zanzobaha imana ibidufashe tuzohingura ikintu cyo gupunguza inda kugabanya inda kabisa no kugabanya umubiri yari munini icyo nanjye nzokira kwa mayira ndagikoreye promotion wo gurisha 20000 je cengurisha 40 nge 20000 ni business yaza n'umwumvikano icyo nzokwera ndazi abakobwa na cyane hano Jebra mico kintu vuba nzokibakora ko bamze kinsaba ari benshi cyane ariko bareke kuza bishinga ivyo biyeri cyane sindabuje kunywa nishwa y'umuntu kunywa nta muntu ujija jewe nukuri ari ibintu umuntu adakwiye akwiye kukwigerera ariko akeneye kugira umubiri mwiza cyangwa kugira iyo ndireke ibiyeri gusa donc ibintu byose by'inzoga byinshi aya mafana akaze cyane isukari nyinshi ibintu ikindi kintu hama uzufungura neza ugivyama nabi bivuze noneho ivyamwa ufungure bien naho utona gufungura bien ntibisubwa kurya imiceri nibiki yari ibintu ufungura y'imboga cyane cyane nivyo rero ukeneye n'ukuri ni karibu tuwafashe tafite n'isabuni ka business no ni 62 66 20 77 62 20 yes ni Angie Beauty Solution ni yes dukora amavuta atandukanye kandi ameze neza cyane afasha buri muntu kandi ari naturel kandi akugwa nuno mwigeme nyene mubona hano kuburyo ugize n'ikibazo uramusanga muhiruka mu bomati si bya bindi tuyagura tutazi kuntu babara yakoze bisigura kugize ikibazo jewe ndaguha amavuta nkagukurikirana urambwira ati ikintu kimeze kunukunuku kandi sitaguha amavuta ntakuravye uranyimubwira ati je ngene amavuta ameze kunukunuku yes uko biri kose nibaze ko twomushigikira uno mwigeme na cyane ko n'umurundi kazi kwera ko nitwashigikira ivyi wacu bizojyoha cyane gusumba nakubwiye ati avadoganye la guerre extérieure vous devez gagner celle de l'intérieur uno musara ashora kuganya isoko yo ngaha indani mu gisagara ca Bujumbura ejo akagena mu zindi ntara akaja no hanze y'igihugu bisigura iki azi bari ko araganya la guerre extérieure Tanzania bayakunda barayakunda cyane zona gutuma Tanzania ikintu unzanirayo nukuri wewe nabizi kandi umuntu yashobora kurondera akabwira ati basi ukatumuronka yiwawe ati genda kariya kunzanire kano kantu neho si mu business keneye kubenda jaho kenshi Tanzania vraiment gore gashaka ariyo nkuru tuntu nkoresha umuntu akakubwira ati basi urakura kwa yawe zanira oya je naho ari ibintu bitakenewe bitangora kugirishwa kuzana nta kibazo uko turabirihira ni mizigo turira kandi kurihira umuzigo n'amahera menshi jewe nta ngorane vraiment nta kibazo kabisa anje je numva no gushimira tukaja mu bindi bikoko yego shareka tugena hapo je numva kana amatelefone yatangu ndabona message yabaye menshi baramara abakiriya banje no munsi mwihangane ndaje je numva wose ozera tukaja muri ubwo bundi ndabashimiye cyane abantu bose mwakumdukurikirana mwatanguye ikiganiro kugeza aho mukijeje muri uno mwanya Imana bahumugisha ndibaza ivyo navuze bikugiriye akamaro ni vyiza hama ico mwo dukosora turakunda gukosorwa ariko ntidukundwa gutukwa rero Imana bahumugisha ndahari ku bwanyu ni Angie Beauty Solution ari Angie Burundi TikTok Facebook hamwe na YouTube yanje mudushigikire mugire subscribe kuri YouTube yanje akindirimbo motivation kandi mwene wese urashira link muri commentaire nibaza ko bica vyo mudushigikire ibisigaye ndabakunda cyane kandi Imana bahumugisha kandi dukomeze kubaha Imana uko ari ryo tanguro ry'ubwenge kabisha yise musina Angel Starboy the Ship urumva norangiriza hano Imana ibahezagire cyane ubutumwa twabutanze
tumushore no mwigeme icyo no basaba gusa ni kubika amafaranga yawe ugakora ibintu byizewe ukavuga ati uno muntu ngiye kurondera ko amavuta n'umuntu ari hano bizonyorera ariko ndamuronda ndamubwira ati kano kantu nikagenze neza gakosora Imana ibayizagire cyane amazina yanjye ni Starboy the Ship murakoze iyi ni Star TV bye